jewe uyu munsi ugeze ndawukunda kuko ni ukuvuga ngo ni independence yacu. muga nk'umukristo jewe cambere co ndashima Imana hama nkashima ko Kristo ubwacu ashobora kuba yaraduhaye ubwigenge. ni ukuvuga ngo iyo hataba Kristo le 8 mars ntiyari kubaho. uyu munsi ndawushima kuko uraduciriye agateka twebwe abakenyezi kubera kare nk'umunsi ntaye wawe yaraseka akaguhonyanga mugabo ubunya birafuma siko yose kaguhonyanga. donc wowe abandi bafasoni bagenda hagati yabo n'umunsi mukuru bagenda n'abafasoni kuba kubera iki uhitamo kujana n'umufasoni n'umushinga nayo kubera dukundana murakundana gose. ego ntaha muhi ngende guhimbaza atamahera mfise regaza guhimbaza abafise abayafise bagiye basibwira abandi bantu bariko baratwumviriza ugira icyajambo babwira ntari nzamuno babwira umwe wese arimenya ku ruhande rwiwe undi akimenya umenya ukuntu urara n'ukuntu ubayeho. nk'abakenyezi nitwite ku biriko biraba nitwite ku bukene buhari peneri y'ibintu bitandukanye handi n'ahandi ariko igikuri co novuga duhaguruke dukore muri bya bindi bikenyene dufise. ni ukuri jewe abana ndabifuje kugira ibeze yacu baryoherwe nubwo jewe ntagiye ariko Imana ibaje imbere kubera turi muri independence yaba mama. ego kuko nige Yesu yavuka ngo twabaye abambere kuza kumuraba. ukino no munsi ngo twatanga amakuru yazutse kandi turanavyara na Yesu. ikintu numva novuga ni ukuri uyu munsi mukuru w'abakenyezi waje hageze ndawushima. nubwo ntagiye kuwuhimbaza mama ndawushima. wo gusubiza imyaka y'ubuto sivyo ubona n'iki kibuco noyironka he naho wabiboneye bibaho wobikuwe basi yabavyoshitse rega nta byose yewe babisika bose na ba mama batubyaye baba barabibonye. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana uko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, hama nkaba uno munsi ndi mwibarabara ndiko ndarondera amakuru y'ibintu vyerekeranye na le 8 mars. urije imvura yatubujije kubirondera kare mugabo j'espère yuko atakiracegwa cyane twage turacamo ahantu hatandukanye kugira ngo turabe ko twoshobora kuronka abantu tuganira cyangwa turabe ingene bako barahimbaza uno musi rero turaronse umumama wa mbere yemeye ko tuganira ndamwikaje turamukiriza bako baratwumviriza kugira ngo dushobore kuganira. Shalom shalom ndabaramukije mwese. Yego nitwa bande? Nitwa Madame Uwimana Mihaye. Yego mubahehe mbamukinanira. Yego okay tugusanze muri Mutima Bar twari nibaza ko muri ko munayifatikanya n'abandi kugira ngo mushobore guhimbaza d'abord bonne fête. Merci pareillement. Yego mwebwe kuri mwebwe le 8 mars mu patagote uko noyivuga benshi bibaza ngo ni gihe tuba turonse cyo kuryoherwa cyo kumva ko tukojuisa muga nk'umukristo jewe cambere cyo ndashima Imana hama nkashima ko Kristo ubwacu ashobora kuba yaraduhaye ubwigenge. ni ukuvuga ngo iyo hataba Kristo le 8 mars ntiyari kubaho ariko yagendeye muri bamwe bashobora kugenda baraba ibyo abakenyezi bahura nabyo bigoye cyane bituma haba ukwikukira kw'abadamu kugira ngo bashobore guhimbaza uyu munsi mukuru wabo bava muri bwabuzi bumva ko ari ubw'ubukoroni n'ibindi bidahabwa muri sens nziza batayifata nka nziza ariko kubisanzwe nkanje le 8 mars novuga ko ari nk'umunsi usanzwe nk'iyindi yose iyo uri umumama wamaze kwitahura ukaba uri umumama uzi ico ugomba gukora nk'umupfasoni abikwiye nibaza ko le 8 mars ni nk'icibutso gihari ariko ubundi twagombye kwibamo igihe cyose. Kuri mwebwe mwibaza ko uyu munsi warukenewe ko urakenewe ko tuwuhimbaza mwicarana n'abandi twicarana n'abandi kugira ngo dushobore kuwuhimbaza. Ego urakenewe kuko bon hari abatabitahura hariho n'abandi tugenda dufise ukuntu tubitahura umwe wese asingena bitahura intumbero yiwe kuko umwe wese ko agenda kura ingene afata le 8 mars turatandukanye. Hari ababibona kumengo ni wo munsi wo kuryoherwa cyane hari abandi bavuga ati par contre ni wo munsi shora ko evaluer ibyo no banarakoze kugira ngo shore ko evaluer nkore ahandi hejuru hasumba ahandi narindi. Mwatangwe guhimbaza le 8 mars ryari mwebwe?
novuga ko iya 50 ntanguye kubijamwo kubera association nari ndimwo batwobrija kubijamwo ndabijamwo sino ahandi nabigirira kuri eglise wacu kuko n'umunsi abadamu duhura tugashaka kuja gufasha abandi badashoboye kuri eglise niko duhora tubigira ariko kuva ubu nshoboye kuza nkicarana n'abandi tugasangira tukanywa iya 50 ndabigiye iya 50 mutabihimbaza mwaratanguye kubihimbaza haraheze imyaka ishika kuri 5 imbere yuko mwatangura kubihimbaza canke igihe mwatangura ni iki mubona mwahinduye kuri mwebwe personnellement tubanze duhere kuri mwebwe ni kihe kintu mwibuka muti kera byari bimeze uko ubunye siko bimeze hari ibyahindutse hari bitahindutse ni iki mwibuka bo kuri jewe nk'intarabitangura nta gaciro nabiha kuko igihe cyose numva umengo ni mes devoirs ntegerezwa kubamwo ariko ubu nabitanguye hari ikintu kinini cyahindutse bituma ngenda menyana n'abantu benshi mu mihingo myinshi y'abamama abakobwa nkumva umuntu umwe wese arazakubwira nari mfite ikibazo kuri iyi ngorane uyu ufite hariho les idées duhuriza hamwe zigatuma hari wari uri mu kintu kitari gishobotse yagifata nk'ikindi kintu biza gutuma winjiye indani hari ikindi kintu kizima tuza kurema muri twebwe hakaba hari iyo projet yakazoza mu badamu dutegura tugakora no kuvuga yuko mwe kuri wewe urabona ko hari ico byakumariye ko uyu munsi watanguye kuhimbara ni kihe kintu uri proud uri proud ni iki nkuno mwaka kuri wewe ni wowe twashoboye kuronga ngo tuganire ni kihe kintu uri fier ni iki kuko wavuze ni ukwiyevariwa ni ukuraba si réellement ibyo wakoze mu myaka iza biheze uko wagiye urabitubwira ni kihe kintu wewe uvuga uti ndi proud no kuba narabaye nk'umupfasoni cotuma nica no musinga himbaza I'm proud ndi proud kuba ndi umumama nshoboye gukoresha amaboko yanje premièrement nkaba numva yuko nshoboye gutunga urugo turi kumwe n'umutware wanje atari umutware wanje nizeye ko byose nkumva ko ubwanje jenyene nshobora kwironderera iki ntarinze kugisaba umutware kandi ndagicishije mu nzira nziza atre tamukora ibiki tugirenda tugize na pub kugira ngo ukora tugiti ndamu yikorera ibyiwe ndagira ama service traiteur nkagira na décoration y'ama mariage manda zose hama nkabasanzwe nkorera kandi nkorera privé muri byo nakubwiye service traiteur sanzwe n'ubundi nkora cuisine de blanc nkorera abanyamerika yego donc muramyumva uyu mumama akora ibintu byinshi kandi urabifatikanya n'urugo urafatikanya no kurera abana no kugira ante byose kandi amabanga yawe yose urayakora yego cyane cyo gituma ukwiye kuba fier wowe okay ni kihe kintu ugaya uvuga uti vraiment jewe iyi minsi ya le 8 mars canke kuba fasoni iyi myaka tugezemwo hari ibintu ngaya donc umbwira ibyo ushima muri rusange kuba fasoni ibyo ugaya nibyo wobwira bazotwumviriza umupfasoni wari wese womusigira akajambo ngabo premièrement ico noba mvuga ko ngaya ndagaye nk'umupfasoni ashobora kuba yo kwirirwa aryamye umunsi wose mu nzu kandi atabuze ico yokora ariko akwama yumva yuko byose bizeye umugabo ico ni ikintu yarabuze akazi nawe akazi bon navuze ushobora kwirirwa aryamye mu nzu kandi ashoboye gukora ashaka kuronka ico akora normalement akazi ntikabuze isufi yuko gusa uguruka mu mutwe hamukipangira akazi yego urashobora no kuba utaja muri biho mugo ukavyuka mu rugo ukavuga uti uyu munsi n'uw'isuku nawe hari isuku reka nkore ibikorwa reka nteke abana bafungura ibyo natetse atari abakozi babikora nako n'akazi yego hama ikindi nshima ko abamama benshi muri iki gihe bahagurutse bariko barakora ubu bose bari mu buzi yego urabona ko ubu biyungunganya bakagira amashirahamwe y'abamama aguranana ubu urabona ko abamama bari ku gikorwa bari mu bikorwa ico kintu ndagishima cyane okay murakoze cyane hanyuma ni iki wobabwira bazotwumviriza ni iki wobwira wari wese pas importe message wo musigira y'uyu mwaka ico yogendera kugira ngo next year donc mu mwaka uza tuze dushike tuvuga tuti iki kintu basoma uyu mumama yari yakivuze hari habagishitse kwa nabo batagishitse ico novuga nosiga premièrement nk'abakenyezi nitwite ku biriko biraba nitwite ku bukene buhari peneri y'ibintu bitandukanye handi no handi ariko igikuri cyo novuga duhaguruke dukore muri bya bindi bikenyene dufise kuko ngo Bible iratubwira yuko umuntu
w'umunyenkomezi w'umukozi azokorera abami yego ariko umuntu adakora sinibaza ko ico kintu kimuraba azoguma ari hahandi inyuma ariko niduhaguruka tugakora hamwe na Kristo birashoboka byose. mumeze neza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi mwitwa bande? Yitwa Nduwimana Serata. Seraste? Nduwimana Serata. Serate? Neserata. Neserate. Ego umunsi mukuru wagenze neza mwebwe? Wagenze n'aho twaramutse. Murawuhimbaza uyu munsi tugusanze ku bikorwa byawe ariko urakorera ngaha kuri musanzwe mudandaza ibinyene mudandaza irengarenga ni irengarenga umwumbati kijumbu amashu ego hanyuma itomate intore ibintu byose biribwa biterwa mu nkono. Ego mwebwe kuri mwebwe uyu munsi mukuru hari uco muwuziko? Turawuneze kuko ni umunsi mukuru wacu kumana yatwibutse. Ego ni igiki wishima ni igiki ukunda cyane kuri uyu munsi urahora wowe wiyumvira uti je iki kintu ndagikunda uyu munsi ugeze? Je uyu munsi ugeze ndawukunda kuko ni ukuvuga ngo ni independence yacu. Ego hanyuma ko utagiye guhimbaza nk'abandi amasaha ariko aragenda ngo je icyatumye nagenda guhimbaza ni uko narifise ibintu bipfa kandi ibintu bigiye ibintu bigaruka ariko abagenzi bagiye meze neza kandi nta bashengerera rimwe hanyuma nanjye ku kagoroba nataha mpita noga tuga n'umushinga ntayo wanje tugire turyoherwe natwe. Donc wowe abandi bafasoni bagenda hagati yabo ni umunsi mukuru bagenda n'abafasoni kuba kubera iki uhitamwo kujana n'umufasoni n'umushinga ntayo kubera dukundana murakundana rwose mubaye bamukina ntibimutera isoni ko agenda ngo yicarane namwe ku munsi mukuru w'abafasoni ariko ari umunsi mukuru w'abafasoni kandi bitamuteye isoni ngo yaza kunsinyira reka kumbarira turi umubiri umwe. Okay murakoze cyane hanyuma ni igiki mwobwira abandi bafasoni none kuri uyu munsi mukaba donc wo kwifuriza abandi bafasoni na bon nukuri jewe abana ndabifurije kugira ibeze yacu baryoherwe nubwo je ntagiye ariko Imana ibaje imbere kubera turi muri independence yaba mama. Ego kuko nige Yesu yavuka twabaye abambere kuza kumuraba. Uti nuno munsi mu twatanga amakuru yazutse kandi turanavyara na Yesu. N'uyuhe mupfasoni wari uri kera n'uyuhe mupfasoni wifuza kuba ubu? Mbona ukuvuga yuko kera wari umeze gute tubwiye mu majambo makeya peut-être kera abapapa baraducinyiza nta bantu bagera mu minsi mikuru nk'iyi niyo wagiye bashaka ku nkoni ariko iyo ugiye nakubwiye ko ari independence yacu nta kibazo bitera mu rugo mugabo kizire ko ugenda kumugarako mwenye kuri umufasoni nawe ari umupapa ntugende kumugarako. Hanyuma ni igiki wosaba n'uwuhe mupfasoni wifuza kuba muri kazoza? Je muri kazoza kanje nifuza ko noteri ibindandaza ko noteri imbere kagenda kurangura ahantu kure nkarurinde nkaja kurangura ibintu bikagenda neza. Wifuza kubandanya udandaza imboga amaregume cyangwa urifuza kudandaza ibindi bintu indoto ziwawe n'iki? Jewe indoto ziwanje nashaka nanje iduka sinashaka guma muri ibi nk'iduka irimwo nk'ibi iduka irimwo ibintu nyene vy'ikivyaip nyene abantu bashima ugasanga n'umutegetsi aje gushorera ukumva urishimye. Ego murakoze cyane rero mugira umunsi mukuru mwiza zo kuryoherwa n'umushinga ntayo wawe. Ego banyita mama Keve. Mama Keva mama Keva mwebwe ko mutagiye guhimbaza umunsi mukuru mwiza kwanza imbere yuko tubandanye n'ubu wa twese. Ego mwe ko mutagiye guhimbaza none umunsi mukuru n'ubukene dufise ubukene mufise kandi muri mu kazi n'ubu uri mu kazi wabuze agahuzu keza kandi n'ubu wambaye agahuzu keza turabura n'ico dusohokana kuwuhimbaza. Donc mwabuze ingene murafite abana murubatse we nta na rimwe wigera uhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi? Twawuhimbaza mugabo ubusice mu gihe cy'ubukene. Ni kera wahimbaza donc ni igiki wiyumvira kuri uyu munsi wewe ni igiki wishimira kuri uyu munsi uyu munsi ndawushima kuko uraduciriye agateka twebwe abakenyezi kubera kare nk'umushinga ntayo wawe yaraseka akaguhonyanga mugabo ubunya birafuma siko yose kaguhonyanga. Hari byari bimaze kugushikira wewe? Navyo bikakunshikira nari umukenyezi ariko ubu ntibikikubako? Oya ubu birafuma. Hanyuma none ni uyuhe mupfasoni wewe wari uri kera ni n'uyuhe mupfasoni wifuza kuba?
jewe urabona ko ndi umumama nkuze nifuza nyine kuba umufasoni atsitswe urugo hama n'abandi nyine nkaza ndabahanura basi nshatse kukubaza igiki wishimira basi nk'ubu unye uvuga uti kera nari meze uko ariko ubu unye ubunye ndishimira uko meze basi kera baraduhohotera ubu rero ntibakiduhohotera none iyo babahohotera nuko mpora numva ko hariho abantu bahohotera n'ubu iyo babahohoteye muca mubigenza gute turicura abakenyezi babaserukira niki kibazo wobwira bariko baratwumviriza abandi bapfasoni wovuga uti iki kintu numva nashaka kugisangiza abandi bapfasoni bariko baratwumviriza je nukuri ikintu numva novuga nukuri uyu munsi mukuru w'abakenyezi waje hageze ndawushima nuko ntagiye kuwuhimbaza mama ndawushima mwifuza ko mu indoto zawe nizihe uvuga uti iki kintu sinifuza kuzopfa kw'isi ntagishitseko jewe nakwifuza yuko nanze noronka nk'abandi wogira noronka nk'abandi ukaronka iki amahera angana gute basi uvuze ngo ukaronka basi uwo guha amahera menshi ubu nyene ubona woca ukora iki nodandaza ugaca udandaza nk'iki nk'ibotike nk'uku unya iyi ni botike iwawe none oya jewe ndandaza utwo dutoki twonyene ibitoke ego donc wowe wifuza ibotike kugira ngo ugire ibotike nini nanje urabona ko nkuze hanyuma ukazoza urihereza agatenge keza icyo ushaka byose none ngo ntacu uhora wihereza ukavuga uti iki kintu ndacihereje kivuye mu maboko y'iwanjye mugabo urumva biragoye ndandaza nk'ibyo bitoki kagira kurondera karasiyo hama numva bisha bigora nawe uvyumva okay murakoze cyane rero nifuze ko mwotera imbere Imana igufashe kugira ngo uzoshike ku ndoto zawe nawe urakoze murakoze cyane umunsi mwiza rero mugire n'umunsi mukuru mwiza ni washika muhira uze kwihereza agacupa uvuga uti nanje narakoze basi kuko urabona uri ku kibi nuko mbona mbuza abakiriya nabuze abakiriya kandi n'ubu turiko turatonora ibiharage ngiye ko ufise umukiriya ibi biharage ndiko ndafasha uyu mugenzi wo ngaha aho ni sawa sendandatse agatoki none na nyokuru aracakora ngana gutya none ga wowe sibwo bwa bukene nakubariye nk'ubu tuba tugeze aho wowe ntaco ufise bari gutahimbaje none wowe uyu munsi mukuru urawuzi none w'abagore none ko yashaka ata mahera mfise nta na rimwe urigera uhimbaza none nta bana ufise nta mushinga ntaho ufise umushinga ntayo yarapfuye abana nabo nabone barapfuye sigaranye umwe wari wabyaye abana bangahe bane nta n'umwe bose baritavye Imana batatu barapfuye asigara umwe mpore none mwihangane murabana none uwo mwana nawe yarubatse mukora ibiki none mwebwe namwe mudandaza ibikireka amagara n'ingamba turengarenganye muraronka abakiriya none igihe baza n'igihe bataza hari igihe baza hariho n'igihe bataza none mubahehe ganyoka muba ku musaga mwamwe mukora ibinyene kuva kera canke murafite ibindi bintu mwamwe mukora oya namwe nkora ibinyene hanyuma none mwe hevuga turaba bajyanye kugira ngo mubaganirire mutubwire wowe uri kuraraba uri mukuru wa mbere gusumba abandi bose twavuganye uriko uraraba abapfasoni bubu ingene babayeho n'ingene kera byari bimeze n'ikihe kintu ushima n'ikihugaye iby'ubu n'iby'ubu nyene bitandukanye n'ibya kera n'ibya kera byari bya kera none bibaza iby'ubu uye n'ibya kera ko ari cyo kimwe nanje numva nashaka umbwire aho bitandukanye none kera naho wagira amahera make yiko warya none ubu udafise amahera menshi urarya nico kintu wovuga uti iki kintu carahindutse nyene ku byerekeranye n'abapfasoni na kera abapfasoni ntibakora hariho abaguma muhira bagakora utukorwa ko muhira ubu naho hariho abakora bagatonda we nkawe basi iyo uba uri muto sibyo ubona wari gukora iki nk'umupfasoni nararima wararima ubu naho mvuze iyo uri muto nta kuboko ngifise ko kurima wabaye naratemvye sohoka nanje nahindi ko ndakubaza nyoko wo gusubiza imyaka y'ubuto sibyo ubona n'iki kigoco noyironka he
naho wabiboneye bibaho wobikuwe basi yaba byoshitse reka nta byose urakoze yewe babisika bose na ba mama batubyaye baba barabibonye basi ni ikihe kintu wifuza uvuga uti nko mu myaka iza basi jewe basi imana impaye intijije ubuzima ndifuza gukora iki inye gushika umunsi nzova ku isi mugabo iki kintu kizoshike narabushitseko jewe naho noronka umutahe wo kurangurana wobubaye nico wifuza conyene basi niwava ngaho ucuja hehe ucuja guhimbaza nawe nja ntaha muhira ngende guhimbaza ata mahera mfise regaza guhimbaza abafise abayafise bagiye abagumye ngaha rero n'abatayafise ntayo tugira nyene basi bwira abandi bantu bariko baratwumviriza ugire kya jambo babwira je ntarinza muno babwira umwe wese arimenya ku ruhande rwiwe undi akimenya umenya ukuntu urara n'ukuntu ubayeho murakoze cane inyoko murakoze basi umunsi mukuru mwiza nuko mutawumpayeho muga iyo muwumpako nanje numara ko ndi mw'ibarabara ndiko ndakora ubona ndiko ndahimbaza aho ugihereza uragenda nawe tuca tujana nzana